Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, izina ryawe ni rukundo kandi ni mutabazi. Uri Imana yadusezeraniye umugisha w'uburyo bwose Mana, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Abakwizeye ntaho tuzokwigera dukena Mana, kubera udukunda kandi utwitayeho, kandi uzi neza ivyo dukenera muri ubu buzima. Uragahezagirwa umuvyeyi, izina ryawe rikomeze gushimwa na bose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo duharanire kurondera ubutunzi butabora. Haleluya. Duharanire kurondera ubutunzi nyakuri. Amen. Kuko ubu butunzi nivyo ni bwiza bwo munsi turondera ni bwiza, ariko tumenye neza ngo burahera. Haleluya. Ariko ubutazobura nuburi hariya mwijuru ku Mana. Amen. Twigiye gukora neza kugira ngo na hariya tuzoba iteka imyaka yose tudusange twaraziganijeyo. Kadusomerere ijambo ry'Imana muri Matayo, turasoma igice ca 6, dusome umurongo kuva ku murongo w'19 dushikane ku murongo wa 21. Nimukirundanirize ubutunzi mw'isi, aho inyenzi n'inzige bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundanirize ubutunzi mw'ijuru, ahatari inyenzi n'ingese, hatariyo n'ibisuma vyimba ngo vyibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzoba. Amen. Urumva ijambo ry'Imana riradukebuye. Haleluya. Ririko riradukebura ngo nitunezerwe no kubona twirundanya ku butunzi twenyene, tutiyumvira no gupataja n'abandi, tutiyumvira kubika no mu bwami bw'Imana. Mbe murazi ko hariho abantu, uravye nka ya nkuru ya Nyamutunzi n'umworo Lazaro, murazi ko yabayeho neza, abaharya kanywa amafete ku mafete, urumva, ariko ntiyigere yibuka umworo ngo amufashe yitwa Lazaro, ngo yama ari kw'irembo ryiwe, yama ari kw'irembo ryiwe, hanyuma ngo apfuye, hanyuma ngo aja mu muriro, ngo wa Munyamutunzi ngo arabwira Aburahamu ati Aburahamu ndungikira Lazaro atuma azana n'agatonyanga k'amazi adonyangirize ku ruhi rwanje, aha hantu ndiko ndahwera, ndiko ndasha, ntabara. Aburahamu aramubwira ati kibanza kiri hagati yawe natwe hari kimanga kinini twohashika, ati kandi weho wabayeho unezerewe mw'isi, atari kuyabaye hababara. Haleluya. Ariko yamenye neza kuziganya neza, uko yarakenye kose umutima wiwe wagumye ku Mana, ntiyigeze ahemuka, ntiyigeze akora ibibi. Ashitse amaze gutaha ngo yashikiye hehe? Yashikiye mu gikiriza ca Aburahamu, araruhuka. Rero nawe muntu w'Imana umenye ngo ivyo uri kurarondera muri inosi nukuri ni byiza, kuko bisikimazi kinini. Je mpora nkunza no kubwira abantu hariho abantu bafise ubunebwe badakora, badashaka. Imana iratwemerera gukora, yaranavuze ngo nzohezagira imirimo y'intoki zanyu, hama no muri iyo mirimo dukora tumenye kuyibibamwo no mu bwami bwo mw'ijuru. Haleluya. Kuko ibyo tubiba mu bwami ivyo tuzobisanga. Ariko ndagira ndakubwire ngo inzu nubatse canke iyo wubatse, umuduga waguze canke wonaguze, ntaha nahamwe uzokwandikwa mw'ijuru, ntuzowusangayo. Ariko ikirahuri cy'amazi wahaye umukene uzogisanga mw'ijuru. Impuzu wahaye umukene, haleluya, impuzu wahaye umukene uzoyisanga mw'ijuru. Mbwa Imana ntizoraba ya garderobe yawe yuzuye rimwe amakositime n'amabubaze n'amataye y'ibitangaza n'ibirato by'amamarke n'ibiki, nta na kimwe uzosanga mu bwami bwo mw'ijuru. Haleluya. Ariko ikirato wahezagije umuntu ukakimuhana urukundo, ico ntituzosanga mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngaho ryatubwiye ngo ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi, ngo aho inyenzi n'inzige bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba. Urumva
hariho abavyirundanirije ko jewe naratangaye aho ubona umuntu aryama ari umukire ariko akabyuka ari umukene. Mayibobo sayidi ya papa, intambara zirashobora kubitwara, abasumu barashobora kubikwiba nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze, ama-accident naturel, imiriro y'ivyaduka, imyuzure ikagutwara ubutunzi bwawe, ugasanga ubwo warondeye bwose bwarangiye. Ariko ivyo wahaye umuntu, ibyo wahaye abandi ntibihera, ntibihera. Na Yesu murazi ko yivugiye ubwiwe abantu bahiriwe, abahigwe mu maso y'Imana bariwe. Ntiyavuze ngo abahigwe n'abafise ibitayega, bafise ama-jet privé, bafise ama-gratte-ciel, sibo yavuze ko ari bo bahigwe. Ariko umuhigwe, umuhigwe n'ufise umutima umenetse, n'ufise umutima ukunda Imana, n'ufise umutima ukunda abandi. Haleluya. N'usabikanya n'abandi. Haleluya. Muntu w'Imana, we wahora byose ari wewe n'abawe gusa, menya ngo ibyo nta na hamwe byandikwa. Haleluya. Ariko ibizokugirira ikimazi ndetse n'uyu munsi mw'isi bantu b'Imana. Nukuri inge ndababwira, jewe marambona n'urupfu rw'umuntu yakoze neza n'urupfu rw'utakoze ntibihuye, ntibihuye. No muri inosi no mwiheza ry'umuntu ntibihuye. Hariho umuntu ubona abantu barira bavuga ati yo yatugiriye neza, yatwubakiye amazu, yaturihiye amashuri y'abana, yatugiriye ibinabiri, ukumva ni ntahe gusa. Cyangwa ukumva turazi ujya ngene yatura yagwaza abantu, urazi ngene ujya aho wamukenera hose waramubona, urumva hakaba intahe no mwiherezo ry'umuntu. Rero uyu aba yamenye kubiba neza. Ariko kumva uwundi bariko baradendekeranya utuntu, bakarondera utuntu wo muvuga ko, ariko kumva ko ari ibintu bariko bararondeza. Ariko hari abandi bamenye kubiba mu bwami bwo mwijuru. Haleluya. Bamenya kubiba ibyo batazokwambuka, umugabane batazokwambuka, ariko umugabane bazohembegwa. Rero umuntu w'Imana, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, ntubeho uguwe neza aha, ariko ngo hariya aye uzobehurira. Ariko kubaho muri ino suguwe neza, haleluya, uhezagirwa n'abantu kandi ufise n'ibigukwiriye bikubesha, udasuhuza umutima. Hanyuma no mwijuru ukazoshikayo ugashimwa n'Imana, ikavuga ngo umwana wanje ngwino, karibu, wakoze neza, ngwino uruhukire mu gikiriza cy'uwo wakunze. Oh, haleluya. Murumva ko biryoshe. Rero ndagutera intege muntu w'Imana, biba neza. Haleluya. Biba neza, kora neza, umenye ubutunzi nyakuri aho ukwiye kubushira. Nturyoherwe gusa n'ivyo uri kurabonesha amaso aka kanya, ariko umenye ko ari handi hantu uzoba. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko mwirundaniriza ubutunzi mwijuru, atari inyenzi n'ingese, hatari y'ibisuma byimba ngo byibe, kuko ngo aho ubutunzi bwawe buri hariho umutima wawe uzoba. Urumva ubutunzi bw'umuntu ukuri burya umuntu wese abohoza ku mutima, abohoza ku mutima, kandi birumvikana. Ariko nubwo ushira mwijuru, ubushire ku mutima, kuko naho harakomeye. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushima kandi ndaguhimbaza. Uri mwiza kandi ugira neza, kuko mukunzi waraduhishuriye amabanga azotuma tuzaraga ubwami, kandi tugasanga n'imirimo mwiza twakoze idutegerereje, kuko ibikorwa dukorera muri ino si, Mwami Imana, dukorana urukundo, nivyo bizoduherekeza umunsi wacu, tukadoshika mwijuru, tukashika turuhuka, dushimirwa n'Imana Data rugira vyose. Reka rero imitima ya benshi ikanguke, aho bahora birundaniriza ko Mwami Imana ubutunzi muri ino si, ariko bakibagira hakuru, nabo bakangure kugira nabo bitegurire iyo bazoba. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise.
amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.